kuko usomye mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Daniyeli igice ni ca 4 ku murongo wa 17 hariyo itangazo Imana ishimwe cyane ritangariza abantu bose rivuga ngo abakiriho bose bamenye yuko isumba byose ari iganza ubwami bw'abantu kandi kwibugabira uwigomba wese. Imana nishimwe cyane. Hanyuma uwandikiye Abaroma 13:1 yatubwiye ngo ukuganza kose kuva ku Mana kandi kwagezwe nayo. Bibiliya rero iraza katwereka Imana imaze gushiraho ibyo byose, haleluya, ingene itegeka abantu kuvyitwaramo. Mureke ndabibutse yuko Imana ikunda abantu bose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ikunda abantu bose ariko itoranya umwe canke bakeya muri benshi ikunda. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana rero ihejeje gutoranya no kwimika indongozi irahindukira ikereka abasigaye urutonde rw'ivyo itegetse ko bagirira uwo yatoranije canke abo yatoranije ikamugira mukuru muri bo. Imana ishimwe cyane. Nibi tubonye mu cete ca Tito igice ni ca 3 uhera akarongo ka 1 ku ka 2 havuze ngo mugamburukire abaganza. Ntiyabivuze nk'uko umenga ngo urashobora kugamburukira abaganza. No, stand order. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yabivuze ishidomako n'akaburungu. Nta negosiyasiyo yashizemo ngo ivuge ngo urabona ngo bimeze gutya ngo canke uvyiyumviriye ko ngo ukabona ubishatse ngo ugamburukira abaganza. Oya. Bibiliya nimba ari uko yakubariye gwawe yandese nabi. Imana ishimwe cyane. Ariko ico yavuze ngo mugamburukire abaganza. Hanyuma icya kabiri ngo mubumvire. Bwana sifiwe. Haleluya. Hanyuma ngo wame witeguriye gukora igikorwa cyose cyiza bagubwiye gukora atama filozofi ushizemo. Imana ishimwe cyane. Kuko iyi Imana igomba kuba mu bagomba kwerekana iyo abantu baja niyo kija wari kuba watoranijwe. Mugabira gukunda ariko ntiyagutoranije mubereka abandi iyo baje. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Burya sugutukana n'ikirundi ciza ni nakarorero keza kuko nibyo ngira mvuge nta muntu abifise muri twebwe. Imana ishimwe. Ariko nta na rimwe umurizo urigera ubwira umutwe ngo duca ibubafu cyangwa duca iburyo. Oya, umutwe uhagurutse ukavuga ati nciye aha igifise umurizo cyose umurizo uje inyuma uti ndiyo kurikiye umutwe. Niko bimeze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero yavuze ngo tugomba kwitegurira gukora igikorwa cyose cyiza indongozi zitanze. Hanyuma ikindi ngo kizira kikaziririzwa no kwitoraguza. Kwitoraguza ni kirundi ciza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ko kwitoraguza riri mu mugwi canke mu muryango ririmo kwidoga, kwidodomba, kwijogota. Nibintu mwe nivyo abaze kirundi bashobongera ko nabijya bindi. Imana ishimwe cyane. Ibyo bica bivyara kwimyoza, kujya imisaya, kurungurirwa, kuvuga nabi. Imana tubabarire rero ngo kirazira kwitoraguza ku ndongozi. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri ngo kwiyengenga kutagenda ukushatse. Hanyuma rero uw'Abaroma nawe ni Pawulo yandikiye Abaroma arababwira ati mutegereza gutanga ikori. Hanyuma icya kabiri mutinye abo gutinya bose. Bwana sifiwe. Ngo abo gutinya mugire gute? Mugatinya. Burya abantu b'Imana sinda babeshe. Hariho abantu batinyitse. Si kuko bo bari barebare, si kuko bo bafise ibindi nta oya mugabo. Nasanze igitinyiro n'umwambaro Imana yambika umuntu. Mukicarana ukumva no guhema biguteye isoni. Kumva uratinya. Urumva. Abo bantu nasanze bariho. Kuko usomye mu gitabo cy'imigani narabirondeye ndavuga ariko wa Mana guta umuntu atinya uwundi. Imana ishimwe cyane. Ariko nsanga hariho abantu Imana yavuze ko dutinya. Usoma hariya mu gitabo cy'imigani uhandi kuhavura 24 kuri 21. Haravuga ngo wa mwana wanje. Haleluya. Ngo utinye Imana ngo ariko utinye n'umwami. Burya batinyise ntugire ngo ni benshi cyane.
oya muri Bibiliya nabonye y'umwe gusa. Mugabane yavuze ati abo kubaha mububahe, mugahagaze n'abo gutinya ogopa. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ngo utinye Imana kuko nayone hajya ni danger iyo icokoje mu bintu bimwe bimwe. Mugabo ni waheze kuyitinya utinye n'umwami. Ni Bibiliya sijewe. Nimba yifise niko biri. Imana ishimwe cyane. Rero Imana yagarutse irabisurinya neza ko ugabagabiye uganza aba agabagabiye cyagezwe nayo, kandi ko yo kwasumara responsibility kubera abahejeje kwikwegera gutsindwa n'urubanza. Imana ishimwe cyane. Rero mu majambo twasomye ibi nibyo byashikiye zijya ntumva zitatu: Kora, Abiramu na Datani. Bari babizi neza yuko bategereza kubaha Mose, bagateza kubaha na Aroni, kuko niba Imana yahaye inkoni y'uburongozi. Imana dufashe. Ariko kubwo guhaga burya rero hari hinjya mbi. Injya zituma uhaga ukibagira icyuri n'icyo mugenzi wawe ari. Izo ndya ni danje, ziragoye. Imana tuhabarere cyane. Mwana numva abantu bose niyahikahimbira kuba mugabiye amubwira ngo je urazi icyo ndi. Mugabo ntawe ndumva avuga ngo je urazi icyo nahora ndi. Wapi? Choge cyapa. Kuko wibutse icyo wahora uri, woca umenya nawe icyari. Kuko hogira ubicuri hari uruhara yakoze. Imana ishimwe cyane. Bwana zifiwe. Rero aba bagabo Kora, Datani, Abiramu n'aba bakozi b'Imana b'ibihumbwa twabonye 250. Kuko burya abantu benshi barasukwa, abantu bakababwira ngo n'Imana yavuze, hanyuma rero ngo twabonanye nayo ryari. Oya sivyo. Imana tubabarire cyane. Imana yatubariye niyitoranya, niyitanga ubwami ikabuha ubishatse. Mugabo umuntu akaza agapfuna ngo rikora, hanyuma mukanya ati iravuze. Ivuze ngo iki? Ati iravuze ngo ntimwemeye ahubwo dusenga. Oya. Imana ikitemera cyayigomba gukuraho, nturinda kwigwaza bararama oya sivyo. Imana ntiyigwanye, ukuri kwayo kwamari kwakundi. Imana ishimwe cyane. Abagabo bakora ugiye kubiraba ngo bari bashigikiwe ngo n'abarongozi b'amashengero 220. Burya ntihabuza abantu kuva Imana ibatoranije muri ijya migambwe myinshi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Harimwo n'ijya nyene iriye nyene n'ujya watwe na Mutama. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Ntihabuza abantu kuva kiriya gihe usanga bacisonzesheje bavuga ngo Mana hindura ibintu, Mana hindura ibintu. Oya. Abo bantu iryo sengesha Imana ntishobora kuryumva. Kuko mu gukora uko yakoze nta wayoheje, idukunda twese, mugahagaze gutoranya iritorera. Imana rero kiyigira Imana gusumba, kuko nubundi nico kiyigira Imana, ntigira umuhanuzi. Imana irikwiye, ntiyoshwa, ntija mu kabare, ntacyayinywa mu gitondo, ntaho muzohurana wapi. Imana ishimwe cyane. Ikora nk'Imana, yumva nk'Imana, ibona nk'Imana. Ibintu byose by'ivyondo nahoza no kabisiga umuntu gute, yo Imana irazi yuko umuntu yera. Ibi bizi. Imana ishimwe cyane. Abagabo rero batewe n'iyi mpemu mbi, hanyuma bikoraniriza hamwe bagwanya Mose na Aroni ngo babanje kunyurangana, binyuranganya mu banyagihugu ngo babereka yuko ngo ibintu byose bitagenda neza, ngo ni kubera bajya bagabo. Abagabo ba Imana tubabarire cyane ngo ni kubera Mose ngo na Aroni ngo hajya ngo tubiravye ngo daire ngo bo bishobora bonyene, ngo gira bonyene ngo nibo babishoboye ngo twoho sawa. Hanyuma rero Imana ngo iri mwijurije imisaya, irababara, irarungurirwa nibi bintu abantu bariko barakora. Imana ishimwe cyane. Ikiryoshe
Mose we ntawe yagiye kurondera ati mumfashe tugwane nabo, eka yigiriye ku mavi asenga Imana avuga ati Mana, yega bya bintu wampa baragajuye, none jewe uraraba ingene udiringa nabo kubera jewe biragoye. Imana ishimwe cyane. Niko ijambo ry'Imana ryavuze. Imana iravuga ati Mose, wewe ejo mu gitondo gusa musohoke muhagarare ku mahema, nzokwerekana abo turi kumwe n'abo tutari kumwe. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Rero bagaragaje kuja mu banyagihugu barondera ingene bomwambura igikundiro n'igitinyiro Imana yamwambitse kugira ngo bamwambike ikanzu y'iceye ntifata. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko biranka kuko bashidutse bahanganye n'Imana, kuko ijambo ry'Imana ribeshe. Yavuze ngo uwugwanije uwo natoranije abagwanije ibyagezwe byanje. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hanyuma rero Imana iri mu ijuru ngo ishusha agakono k'uburake, hanyuma ikashiramwo sinzi ko umujinya, yiteguriye ko buca gusa kugira ngo yerekane ihagaze. Burya barongozi n'abana beza yemwe. Imana ishimwe cyane. Uzi yuko Mose yavyutse gusenga Imana abasabira ikigongo, haravuga atari ko Mana, none ko hacumuyemwo bakeya, kubera hariho abantu mu bisanzwe bakurikira uko nyene batazi ibyo ari byo, batazi ibyo ari byo, kubera ngo naka yavuze ngo naka vyumva uku, ngo urumva ngo ivyo ngo nivyo byo. Oya, shishoza di. Imana ishimwe cyane. Rero Mose ngo agira impuhwe, aravuga ati ibi bintu ntihazorora bigwamwo kandi batari muri byo. Ngo aje imbere y'Imana aravuga ati Mana, none hacumuye abantu babiri canke batatu wohana ikoraniro ryose? Imana iravuga atoya, urabatandukanya mugabo banze ubabwira uti vinyuma yabo. Vinyuma bagahagararana nabo, isi kasama mu kanya. Ntibavuye ngo sinababuriye, babwire bava impande y'izo nkozi z'ibibi, bava n'impande y'abo mahema yabo, bigira ukwabo gusa barabaho mpagaze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero Imana ikora ikintu. Imana ishimwe cyane. Isi ega ijya si yasamye, ntibungire ngo mu nyuma hari iyindi si Imana yaremye. Oya da, ni iyi nyene. Ni iyi nyene, hajya yama yiteguye kumva ordre gusa. Ni hanyuma rero baraca mu gitondo baraneteza, kandi Mose arababura ati mwabagabo ngo ibintu bireke kuko Imana burya igirize, kandi jewe ndumva yuko haba ikintu. Ati mbe wabigize vyoroshe, ntimwumvise muri Bibiliya yarabatumye kati ngwino ndababwire kugira ngo turabe ingene dukosora ibintu kare. Ngo bavuga ngo mbega ngo tumwitaba kubereke, ngo mbe yabigize vyoroshe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yewe yaravyoroheje mugabo bo bari babikomplise, kandi byari bigoye komplike kuri bo. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero ngo baje, ikintu kigoye niki, isi irasama irabamira. Ikibamirana n'abagabo b'abarongozi b'amashengero 250 mu kintu cyambabaje. Abantu bashobora gukora ikintu batameziye ingaruka zabyo. Nuko Bibiliya yatubwiye ngo yabamiranye n'abagore babo, ibamirana n'abana babo, ibamirana n'ibyabo byose. Mugabo icyo ndisire muri izi nama zo kurwanya Mose, abagore babo ntibari kumwe, abana babo ntibari kumwe. Mugabo ingaruka zashitse zabagezeko. Nico gituma abantu b'Imana iyo ugomba kwiyambarika mu bintu bubanza urabe ingaruka, wiyumvire kubawe no kuvyawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mose, Imana tubabarire cyane, isi maze kubamira. None wibaza ngo Mose ntiyabandanije arongora? Yaciye abandanya na Aroni barabandanyana. Mugabo Imana icyo yakoze niki, nuko yafashe abantu bakeya. Hari ibintu abantu bapfa kuvuga, bakapfa kuvuga ngo naka yavuze ibintu bitari byo kubera batumva. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana irashobora gufata umuntu umwe canke babiri canke 10, hako yonona umugambi wayo ku bantu miliyoni n'imiliyoni, abo bantu ikabaheba bagapfa. Niko bimeze. Irabaheba pe. Iyo abagabo baza bakagira ati turahevye, yari kuvuga ati ni mubeho mwari muzosubira. Mugabo ati ko badadaje bagakomantaza umutima isi.
ordre ndaguhaye asama irabica jewe uzoja kuvuga ngo navuze ibitari byo nzoca nzana Bibiliya ye Mbega ntihamagara kamera muhamagare n'abantu bose duharire kuri iri jambo barabe ko aba bantu bakiriho barabe ko bakiriho none bazize iki si Imana yabakuyemo imaze kubakuramwo ibintu birabandanya bigenda neza Imana ishimwe cyane rero icya kabiri kibabaje nuko mu bisanzwe Mose na Aroni ntibagwanijwe n'abantu bakure hoya bagwanijwe na bene wabo bo kwa Rubeni bo muri famiye imwe hajya kenshi icyo maze kubona igihemu ntikiva kure hoya igihemu cyama kiva hafi kuko mu bisanzwe na kare umuntu mutari kumwe ntiwovuga ngo yaguhemukiye kuko nta n'amasezerano muba mufitaniye sivyo umuntu aguhemukira n'umuntu afise icyo mufitaniye mwumvikanye hama hakivamo nayo guhura n'umunyamahanga akagushutura akakugirira nabi nisanganye baguyemwe muga nta buhemu burimo mugabo igihemu nikiva hafi yahemukiwe n'abantu bo mu muryango basanga iyo muryango bo kwa Rubeni Imana tubabarire cyane haleluya Imana ishimwe cyane je mpora niyumvira none Yuda Iskariyoti kandi yari umunyamuji muri ziriya ntumwa zose zagendana na Yesu izindi zose zava muri interiyeri ariko Yuda yari umutawunere kabisa yari umunyamuji abandi bose baripakiza mu kuza mugabo wewe yavukiye mu muji habisa rero mpora niyumvira Yuda akiri kumwe na Yesu yarabuze iki kweli namwe muramusoma Bibiliya Yuda ari kumwe na Yesu yarabuze iki hari ikintu yarabuze Yuda kweli ndetse Yesu niwe ari yahaye responsibility zimwe bita ngo bamushize mu bufu kuko niwe yajera konte ziwe niwe yaje finance Imana ishimwe cyane kandi amakuru ansumira Yesu nta na rimwe yigeze ategura ko bamugirira audit yari yamuretse nta ngorane wewe uzuramenya ingene bagenzi bawe barya mugabo ibintu byo kugavura aramureka kuko ntacyo mugabo Imana tubabarire cyane haleluya nico gituma Zaburi ya mbere itubwira ngo ntimukicane n'abanyakibi ntimuje mu nama z'abanyakibi icagiye kwica Yuda mbwira ingene yiroturuvye yagiye gusangirana bakayifa yicana bakayifa abansi b'umuntu yamuhaye ibintu byose ngo baje kumuhenda yibagira kubera iyo abantu babansi bagufashe babanza gukoropa mu bwonko bagakoropa ivyarimwe byose bakabikwankisha gukundisha ibyabo mbwira ingene Yuda ngo yagendera umufuko wuzuye amafaranga mugahagaze guhemuka ahemuka kubwa amafaranga 30 Imana idufashe Yuda acaragenda kubwa amafaranga 30 arahemuka atesha agaciro ibyo yari yararonse byose kuri Yesu muganagira ndababwira ikindi nta gihemu na kimwe kizigera kirangiza neza nta na rimwe udusome kuva mu itanguriro gushika mu byahishuye Yohana na Yohana maze gufa twese tukaza gushika uyu munsi nta gihemu na kimwe kigeze kirangiza neza nta na rimwe Imana tubabarire cyane kuko na kare burya umugongo mutindi wamuhekera uzowuhekura kubera kutamenya Imana tubabarire cyane mwirinde gupfa kuvyina uruvyina mutaza aho rwandikiwe mwirinde kwitabira indirimbo mutaza bazitera baribo Imana ishimwe cyane banza ushishoze kuko mu bisanzwe niwabona hageze inkona itanguye kuririmba uruvyino rwanditswe n'igihuna
canke inkona iririmba ururimbo rw'inkona mugabo ikaruririmba mu ijwi ry'igihuna, hazoba habaye ingorane. Inkona nkuru niziyifasha zico ziyifata ziyishira ahantu kugira ngo urudagara rumwe ruboreye umufuko ntigwanduze zose. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Muba mukwiye kwibaza kino kibazo, kuko naye mahanda cibaza, ni kubera iki igihe cyose indongozi vuze iti igihugu cyubaho, umwene gihugu yubaho, amategeko yubaho, sivyo? Igiturire gituzwe, amakora atozwe, ubutunzi busabikanywe n'abantu bose. Iki namara cibaza ni kubera iki iyo hageze iki gihe ibisigo n'ivyari biryamye bihitarana n'ivyari ko bifata itiro rya mbere bikavyukira rimwe. Ahantu muzoze murahibaza ikibazo, kubera iki ico gihe Satana caro deploya amadayimoni yose akayabwira guhagurukira icarimwe kugira ngo ivyo bintu bigwanywe. Imana tubabarire cyane. Kubera iki ibihe vyiza abantu muba mumaze imyaka muharanira, iyo mugomba mubona vyegereje mugomba kubishikamo, ni kubera iki impwemu ya sekibi yamigomba gusebura muri bene vyo? Imana tubabarire cyane. Kubera iki ari abantu batimamukwa bagatangura kutabumbwa n'ivyo bafise n'ingero zabo? Umuntu mukicarana muguri ko wifuza kwicaraho yari yicaye, oya da. Imana shimwe cyane. Ureke ndababwira, nta ntebe nimwe y'uburongozi Imana yaremeye amahasa. Mpu. Oya. Naho ryo bari hasa ryawe ijya gutanze kuhicara ridapfuye cyangwa ngo ikiringo cyacu gihere, shaka ureke Imana nuko yabigenjeje. Bumbwa naho ufise, bumbwa naho wicaye. Haleluya. Imana shimwe cyane. Haleluya. Ibimenyetso rero biranga indembe. Ndembe muri ibi bintu, indembe nyene igeze kuri stade terminale, imwe ishobora no gushingurwa muri isanduku yitwa buhemu. Niyi icambere ni shari. Bantu b'Imana musanga yishira hamwe canke mugasanga umugambo nk'uyu, hagatangura kwaduka amashari muri mwebwe. Attention. Bivyara ibintu bibi. Imana shimwe cyane. Haleluya. Kuko ishari rija yishamika ko ugwanko, hakaba cagwiramwo indyarya, sivyo? Indyarya kubwira ngo iri nyuma yawe, iri nyuma yawe. Imana shimwe cyane. Haleluya. Hanyuma hakaba abantu guca batangura kwagiriza abantu bitari vyo, bimwe bita kurementaniriza abantu, sivyo? Ico ni ngorane. Hanyuma rero bamaze gushika ngaho uzosanga hatanga kwadukamwe abantu banegura ivyiza bakavyita bibi. Murana babwira igihe kimwe hari abantu bamaze kubwira, nigeze kubibwira, buryo umuntu muhugutuka simpaka ngo aronke ica gutuka, nubwo yo kikubura ko arakirondera, kuko igitutsi baragikompoza hajya. Ndiwova ngo ndi mwiza ngo nta kintu bontuka, oya. Uhuye n'umutukanyi wa kweri arakironka, kuko afata ubwo bwiza bwa bakaba aribwa gutuka. Mujya mu bisanga ubwiza bw'inka n'icebe, mugabo umuntu yabuza cyatuka inka arayitegereza arigenda ririgira kwa kundi w'ikingoma yuzuye, akagira ati busa bw'ibicebe. None inka woyituka icebe kandi ubwiza bw'inka buri kwicebe nyene. Imana nitubabarire cyane. Rero ndarangije, inshuti zanje mureke ndabibutse, burya Imana mwagize ya mbere, Imana mwashize mu iteko risumba ayandi yose. Irya Mana uko yarejo niko iri n'uyu munsi niko izokwama imeze. Mureke ndabibutse yuko irya Mana ntigira santima ku mpwemu mbi z'ubugarariji, ku mpwemu mbi z'ubuhemu. Uko yahanye bakora, uko yakwanye ba Biramu, niko nubu umujinya w'Imana imeze kuri mwe nabo. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Rero nagomba mwemere munywe uyu muti. Munywe. Kuko umuti mu bisanzwe nimba mwashishoje neza, umuti bawubahaye.
Bwana sifiwe. Ni hariya kiya cete bandikiye abikorinto, kuko havuze ngo none rero ni mugumye ukwizera, mugumye ivyizigiro, mugumye urukundo, ariko ikibiruta byose ni urukundo. Nimwamara gukundana musangire, kuko nakare musangiye akahise. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mukunde indongozi, hanyuma muzishigikire, muzirinde. Imana ishimwe cyane. Muhagarare nk'umuntu umwe, ibisigaye mwihagarare murabe Imana ingene yongera kubakoresha iby'ubutwari n'ivy'ubuhizi, ingene umwansi atemba mumubona mutiriwe muraruha nimwamara kuguma muri hamwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Ndaryoherwa cyane iyo ndiko ndumviriza akaririmbo kamwe, nsanga ntari n'umuririmbi mwiza. Imana ishimwe cyane. Mugabo hari indirimbo muhora muririmba. Imana ishimwe cyane. Sinzi yuko mwonava hasi ndayitere muce muyibandanya. Imana ishimwe cyane. Muce muyibandanya, urabona hano sinorohewe ndagiye. Imana ishimwe. Iyi ndirimbo mu kwiririmba ubanze wiyumvire koko yuko uwo muntu muri kumwe nyene, mutari kumwe ubwire nsige ndagusengeye impemu y'uburyage kuvemwo. Imana ishimwe cyane. Ariko iyi ndirimbo ihora ivuga ngo wabagumye abanga twese, abagumye abanga twese. Imana ibahezagire.